Turavuga icyumviro ca mbere kigendagenda mu muntu gishobora gutuma asambura urugo rwiwe. Hariyo icyumviro kivuga ati narihenze canke nahisemo nabi. Mwari muzi yuko umuntu ashobora kubaka urugo hagashika ahantu yibaza narihenze guhitamwo uwo twubakana canke nahisemwo nabi. Iki ni cyumviro burya ntushobora kukimenya utubatse. Biva akenshi iyo umuntu yubatse hanyuma agakomeza kubona ibintu atari yiteze kuwo bubakanye. Niho umuntu ashobora kwibaza ati iyo ateranije ibintu vyinshi bimaze kuba mu rugo akabona ati uwo twubakanye ndamwifuza kwibi mugabo guma ndamubona ko ibitandukanye n'ivyo ndamwifuza ko. Umuntu ashobora kwibaza ako kantu kakamuca mu mutwe. Hari abantu gaca mu mutwe uko nyene, hari abandi usanga kamugumamwo nyene kakamutebamwo mugabo na kantu nyene hari igihe nyene kaza kandi umuntu ntakaganiriza uwundi oya. Umuntu ntakabwira uwundi ngo burya ngo je hari abantu nyene usanga vyashitse nko mu gihe yashavuye akacavuga ati jewe nibaza ko nihenze kubakana na wewe. Ako kajambo rero ukabwiwe n'umuntu mwubakanye gashika kure ibwina muri wewe kandi karakomereza. Mugabo mwumve ko burya rinza kakubwira nuko yabanye nako imyaka myinshi. Ico no menyesha coco c'umuco ukuri kandi wanditse mu ijambo ry'Imana nuko nta muntu numwe yubakana n'umuntu Imana itateguye kubakana nawe. Ukuri nuko Imana uburyo iteramiye urugo rwayo, urugo yashinze yabishinze ku buryo ata muntu numwe ashobora gufatanya ico itagomba gufatanya kandi nta n'umuntu yotandukanya ico yo yamatanije. Imana iteramiye uguhitamo kw'abantu mu kubaka gusumba uko bo babiteramiye babibereye maso. Niyo mpamvu na Adamu siwe yabwiye Imana ati Imana ndakeneye umufasha. Mugabo Imana niyo yabonye inyota iri muri Adamu ati uyu muntu nibibereye kwaba wenyene. Rero mwumve yuko uko duhitamwo kose, uko duhitamwo abo tuzokubakana, si gikorwa cacu mugani gikorwa Imana yakoze muri yo hanyuma ikabitereka muri twebwe hama twebwe tukaca duhitamwo abo tuzokubakana. Kubaka ni inyota Imana itereka mu muntu. Sumuntu niyo mpamvu uyu munsi ushobora gusanga umwe iyo nyota yamaze kuvyuka ashaka kubaka undi nawe ntaravyiyumvamo kubera iki hari inyota Imana itaratereka muri we. Nka kurya agakiza kabaye inyota Imana yazanye ku isi. Nta muntu numwe yigeze asaba Imana ati Imana duha agakiza uzoturungikire Yesu dukizwe oya. Muga muri yo hadutse inyota yo kuvuga ati ninde yohubura iki gitabo hanyuma akaja gucungura aba umuntu atari gwawe nimushobora kubakana ntibikunda naho mwojana gushika ku kanyuma birangira biheze kuko Imana iragukunda cyane ku buryo hako iguha kubana n'umuntu itateguye ku buzima bwawe yotuma ivyica canke karondera uburyo bwose bikunda bigapfa nimubane utumubabara ariko nayo ikingire umugambi wayo ku buzima bwawe. Rero mwumve yuko Imana ibiteramiye cyane gusumba uko wewe ubibereye maso. Niyo mpamvu cangira ko ndababwira yuko ujya muhezagiro w'abakozi b'Imana turonka iyo twubatse ni ikintu gikomeye cyane. Rero burya bugeni bw'Imana niho honyene havugirwa iri jambo ati ico Imana yimatanirije umuntu ntaza gitandukanye. Iryo jambo ntirivugwa mugiye kuragana muri etat civile cyane ntirivugwa muri dote mugabo rivugwa iyo abantu bagiye kwimatanya imbere y'Imana kwimenyekanisha imbere y'Imana. Gutandukana ntibikunda. Ni ikintu gikomeye ku buryo ukwiye kumva ati ibi nimba bikunze Imana ikatumatanya buryo umuntu n'uyu nyene n'uyu nyene kwihenda ukibaza ngo jewe naribeshe jewe ivyo bintu nibizogucemo kuko nimba waca imbere y'abakozi b'Imana burya umuntu n'ujya nyene kuko utari we Imana ntihari kwemera ko wewe muhura. Wanashima mu buzima hari igihe umuntu ahura na benshi ugahura n'uyu
iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.